So cool, baby. So cool, baby. It's so cool, baby. It's so cool, baby. Yeah. Okay, ni In your remix. ako turafise indirimbo ya Vania Ice. Ya Vania Ice ni indirimbo yitwa Letter. Je n'ai pas vu venir, je te le jure. Rafa weekend yagenze gute? Weekend yari imeze neza cyane, hariyo Flambeau de la Paix, hariyo mariage ya Ya Pastor DJ. Jeff, hariyo mariage Pastor Jeff. ya DJ Israel. kuri uwo munsi nyene hari Remember Sosokey. B News. B News. Pakuchena, 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 pakuchena. Pakuchena. China. Yes, ni indirimbo y'ukwezi ikiganiro ni B News. Nkuko vyama ni Spox na Rafa imisi yose kuwa mbere kwa gatatu eka mbere no kwa gatanu. Reka dutangurire turamutsa abantu bose bariko baradukurikirana aho bari hose, abadukurikirana baciye kumbonesha kure zabo n'abadukurikirana mbere baciye ku mbuga zacu nka Facebook ariyo Best Entertainment Television. Turabaramukije. Yes, turabaramukije mwese bariko baradukurikirana, ndakuramukije Spokesman. Yeah. Hari hezi imisi tudakorana Cyane gose nibaza. Ego. So tumeze neza cyane, twagarutse ngaha kugira ngo tubashikirize ibitari bike cyane cyane amakuru, indirimbo shasha amwe n'igice tubategurira cha mugenzi wacu Negrita Angela Koze. Ego, B News novuga ati turafise abari ko baradufasha mu winga bw'ivyuma kugira ibintu bigende neza. Dushimire cyane uwitwa Claude Boris hamwe na Sherissa. Twama dufise ubunyana. Ubu ntitukibura umukobwa muri cabine technique. Ni vyiza cyane gose. Cyane ko hari twari mu ndu yariwe abakenyezi ukubahiriza agateka k'abakenyezi, violence faite aux femmes. Ego. Urumva rero kubahiriza agateka no kubahana agateka mu bijanye n'ubuzi bagakora ibikorwa byari byo. Yes, turafise akaririmbo kitwa Hagarikama bisinzwe mu winga bw'ivyuma kuba kari hafi kakoranije abaririmvyikazi batandukanye. Batari bake. Ego twoca bamaze kutubwira ko kamaze kuboneka, tuca gatoyi tukabashishirizamo gatoyi. Niyo ndirimbo nawe nyene yasohowe muri iyo ntumbero nyene, muri iyo ndwi yahariwe ukubahiriza. Ego turabona no kuri Place de l'Indépendance. Donc ubona ko hariho ivyapa bitandukanye vyerekana yuko hariho imisi 16. Ego urukurikirane rw'imisi 16 na cyane kugira ngo bashobore kusensibiliza canke kuhimiriza abarundi yuko kubahiriza agateka kazina mukenyezi mwigeme, ariko kandi bakirinda amabi yose bashobora gukorera. Amatwa dufise na bishasha, urabona nk'ubu indirimbo y'ukwezi ni Natasha Labamba la nomba n'umukenyezi. Ni gihe twari muri Mars hari hasinze umwigeme. Urumva yuko abakenyezi n'abigeme muri kino gihe bariko barakora. Ego. Bariko bavibuzi mu bajibuntu ko tubivuga, ariko kandi bariko n'abandi bose bagerageza gushiraho amategeko abubahiriza, ariko kandi amategeko aborohereza mu buzima bwabo bwa misi yose. Ego cyane dushimira bariko baradukurikirana bari kuri Facebook yacu ya Best Entertainment Television. Hari uwitwa Fabrice FK avuze ati tu sinzi ico ashatse kuvuga, ariko turamurakije. Rero mu winga bw'ivyuma dusabe badushiremo akaririmbo tuce tuza tubandanye tubabwire n'ukuntu B News yacu y'uno munsi iteguwe neza cyane. Gukubita umukenyezi ni nko gukubita ibuye. Umukenyezi si uwo gukubagurwa, umukenyezi ni uwo gukingirwa. Hagarika amabi akorerwa abakenyezi. Yes, ngo hagarika amabi akorerwa umukenyezi. Turagatuye abakenyezi bose, surtout abakenyezi bari muri entertainment, ba Olga, ba Shan Queen, nabimirije kuba abakenyezi nka ba Tetero, twabonye ba Miserika, tutibage n'abari kure nka Mireille Kami na nyene turakamutuye hariya mu Faransa. Reka rero Rafa tubandanye n'uturirimbo twacu dushasha, nibaza ko turaza kucisha ko gato hari akaririmbo
nyinshi muraza kuzikurikirana mu gace musanzwe mukurikirana na Ange Negrita irakoze ariko twe turafise nka tunga henga twabatoreye hari akaririmbo kitwa Isezerano ni ka Jospino ari kumwe na Colida Magic bose basanzwe ari abahinyanyuzi n'abahinyanyuzi kandi gospel ni kutima kwabo Colida Magic niyo yatanguriye ego nubo aravuga ati jewe ivyo ibikorwa byose nkora ndabikesha mwe muyera ndabikesha Imana ego cyane reka tugakurikirana gatoye tuca tuza dukurikirana n'akandi karirimbo Bahari Studio. Okay, nyuma y'iyo ndirimbo Isezerano ya Jospin hamwe na Colida Magic, indi ndirimbo shasha ni indirimbo ya Bwana Onka umwami w'ishamba, numenyesha makuru mugenzi wacu yakorakorera kuri radio Isanganiro ariko muri kano kanya ari hariya kuri BNP. Reka dukurikirane akaririmbo kiwe na karirimbo kitwa kaje nyuma y'indirimbo yitwa Nakupenda akarimbo gasosi no munsi ego cyane turabona ko turaba mbere turi Best Entertainment Television tugatura bitwa ba Ding Dong Rugamba amwe na Napoleon Gael n'abandi bagenzi biwe eka nabo muri groupe Indundi bose Indundi Music ba DJ Mario ba Jidikaele n'abandi ba No Stress Freedom Miss Wina ni benshi cyane ariko turakumbuye rencontre deruka ndiyo kuri Uzuri Beach yari yo muri 2000 hajya ari 10,000 20,000 yari 20,000 gukotiza bateguriye iyindi n'ubutumwa dushikiriza Judikael canke mama itwande Shauzani ni hatari yes akaririmbo ni umwami w'ishamba Bwana Onka reka tuyikurikirane gatoyi turagaruka Bwana Onka Vicky wa yo boy ka Ricky na yo rasta leta tano gangsta leta mfano Diwa mu star penshi bita J.E. Richly quickly roughly Bruce Lee Diwa mu rap kenshi na hose mu mwijima bubono kuburapa yahino hose bukishima Right here I'm back the dogs feel back they show I'll make the girls all date That's rap easy it's not easy kuri wenda busy urabaza busy I'm the king of the rap king of the jungle aza jengwe gishe rap nuga hendi Yes, inyuma ya umwami w'ishamba ya Bwana Onka tudeje no gukirekana karimbo kitwa Aracakora katumaini byinshi ari kumwe na Gentil Misigaro inyuma yaho rafatukirikana karimba kahe Haracakora ari indi ndimbo yitwa Kora ya Be Face on the Floor yasutse ku munsi wa gatanu niba nibeshe masayo ku mugoroba neza cyane umunsi wa Flambeau de la Paix finale bukeye yaciye performinga for the first time hajya kuri stade Intwari yarakiriwe neza cyane ari hari Dubai kwa Pablo Tiken bari kumwe na Brian Smith so niyo ndirimbo turacayirindire indirimbo itanguzwa gatoye n'agace kanye n'icubahiro umukuru w'igihugu avuga yuko umufuko wose dushaka ko ugira inoti umuntu wose ukagira icyo ufungura hanyuma ubuzima bukabandanya twagiye na Kora ya Be Face on the Floor kora udakoze ntakaye nawoba naho nikora uwateka ijisha rije uri mitiro hamukimbura ingonera wibuke kandi yukwinda ribahomora urayibuno musi najiuliza nipi nifanye nionekane mstaarabu ila nagundua sijafika bado hatujafika bado yes I indirimbo yitwa bado y'umuririmbyi yitwa Tron canke Retron no muririmbyi mushasha tutarashura kumenya ariko kandi hari akandi karirimbo ka ni band ari kumwe nande ni band ari kumwe na Rema Crown na Crown Rema reka tugakurikirane na karimbo kitwa Jaja twagiye
the world I'm in love. Please let them know I'm in a new life. I can't deny, got a super girl. Keeping you forever is what my mom tell me. Yeah, Natasha. Batenda twa balo kababe wa Nalolia lwembo lwa lo bale Toto atoba mone bale Bana ema biabo to bae Bashito kobole nami amba Toba luje la bieto. Yes, inyuma y'indirimbo Jaja ya banda ari kumwe na Crown Royal, Crown Rema, tuca mureje kwikirana indirimbo yitwa Totet Remix. Ni Toete Remix. Ni ya Future Destiny bari kumwe na Natasha. Ikibazo ofise ni indirimbo iraho yigeze kwatora muri Tanzania canke ya muririmbyi yari asanzwe ari hanze Australia. Oh, Future Destiny ava mu gihugu cyahe? Mu gihugu ca ucubona Toete asanzwe ava mu amamuko yiwe ni muri DRC. DRC. Okay, na karirimbo gafise umuduho uryoshe cyane ndashaka kumviriza uriko ngugume wicaye. Ego turabandanya no turirimbo dushasha, hari akaririmbo novuga ati kitwa Inkebuzo. Inkebuzo ni Amazing Crack. Reka gato bakaducishirije ko tuce tugaruka. Ubwenge ntibusumba ubwonko bugucanga bugutangatange bukuvanga bugutanga buguhanga bugucishiriya nino bukubanze bukujana. Ubwenge n'ubusa ubumenyi n'impfa gusa byubahiro byo bapfa gusa kubishaka kuba. Ubwenge budasesangura ubwo n'ubwenge bw'igitazi bukaba nkako ubwenge buguha gateka ubwose ubwenge bw'ibyo byatsi. Mudibu canke JB Bimeni ni indirimbo yitwa Give Me Hope yakoranye n'uwitwa The Black Bets. Nibaza ko ari umugwi niwe muntu wa mbere dufise afise band y'abazungu gusa ahora agira concert ahuzuza bimwe biteye ubwoba. Turamuramukije cyane Mudibu Inzatsa. Hama turubandana turimbo dushasha akarimbo kitwa Banja Yera ka MB Data. Reka nako nyene duseme mu winga bw'ivyuma kadushiremwo hama tuce tugaruka. Warakoze manu utangiza injyajya we wanzanye muri nose y'ingwe z'imibango kandi warakoze manu kutangira impamba ku buryo ntajya kunigana n'abampamba abo mesureye impuzu bakanduza gwanje abo mbwiye inkuru nziza wa bakavuga mbi gwanje aho nca simboni neza mbona umwijima iwa Young Vanny remix from New Era producer X. Rantown DJs, Billy Money Boy, Mr. Trace of Narapi Boy. You already know. Bemuko, we wanna mwikimuko. Menyako, watanya samako. Wambushingo turadetinga, kumburinda yuranchitinga. Jenda janga honda kwishinga. Tonera bunkoreye igisanga. So cool baby, so cool baby. Togufata no cool baby. It's so cool baby, it's so cool baby. Yeah. Okay, in your remix. Your remix. Irimwo DJ Phil Bite Kizigenza. Hamwe na Billy Man Crew. Turabona mo Double J Bad Boy Killer hamwe na Kilikuwa Kili hamwe na Oscar Fashion. Oscar Fashion ni manager. The manager. Yariko asiga kina scene nyene z'abanyamerika muribuka muri birahara wagira birahara yakinye Mafia Gang. Aba papa bakuze kudutwari baby. Yes, ariko nga yakinye anarika aragira ibintu byatari kurujya mudemu hama Badaboje akavuga ati tugufata tukuyo. Yes, okay, so turiko turagana ku musozi turimo nidirimo nyinshi cyane nitwoziyeza cyane twari kuba dufise nk'umwanya w'isaha twari kubashikiza indirimbo zose twari dufise ariko turafise indirimbo ya Vania Ice. Vania Ice ni indirimbo yitwa Letter
ni umukobwa ariko aravyifatamo neza yaheruka ko karirimbo hajya karirimbo kitwa akarimbo kaje muri top 10 yacu akarimbo kitwa ihera amahera yes tukwirikira ko karirimbo ni nako kanyuma novuga ati twe tugiye tubasezereye ko muca mukwirikirana gace mushikirizwa na Ange Negrita irakoze araza kubashikiriza amakuru atandukanye n'indirimbo nyinshi eka mbere n'izimuza kuba mwabonye tutibagiye amakuru yaranze weekend Rafa weekend yagenze gute weekend yari imeze neza cyane hariyo flambeau de la paix hariyo mariage ya Pastor Jeff ya DJ yes mariage ya Pastor Jeff warayikwirikirana ikibiriraho biciye kuri page ariko ni Papi Jamaica ari mu winga bw'ivyuma hama ya Israel yari kirabera hariya kuri Akeza Hall byari ibintu vyiza cyane twarashoye kubona Sunday hariho Sunday kuri uwo munsi nyene kuri uwo munsi nyene hariho flambeau de la paix kuri uwo munsi nyene hariho kandi no vuga remember Sosokey hariya kuri 565 hose twarashoboye kuhashika byari ibintu vyiza cyane ariko kandi bukiye naho dimanche twasozereye neza muri dote ya directrice directrice wa BTV Best Entertainment Television bamwita Kamariza Yvonne aho novuga ati yari dote yiwe baramukoye witwa Alex tubakeze turabakeje cyane soon agiye kuba umumama yego azogaruka ngaha ubu ari muri konje yego cyane azogaruka ngaha ari yamaze guhindura etat civil Okay. Ego reka rero tunovuga ati dubasezere tubasigira ku karirimbo ka Vania Ice kitwa leta ni plus tard ni plus tard turasubira tuzosubira plus tard hama tubasigira nako gace hama dushimira abantu bose badufashije mu winga bw'ivyuma duhereye kuri Ladies First niko bavuga Cherissa Boris Claude dushimire uwakoze kajya ka video ka Negrita bamwita Kente turamushimiye cyane ego hama naho ubutaha ako namwebwe mwashoye kudukurikirana aho muri hose yaba kuri Facebook bari benshi bari kuri Facebook canke kuri television live ego cyane turabashimiye cyane naho ubutaha ciao umunsi wa gatatu ego cyane Je l'ai pas vu venir, je te le jure. Ma fierté déjà avalée. Voilà, je capitule, moi je n'en peux plus. Cause I feel like I'm burning, burning. Get the mama guiding, the 911. Si t'as déclenché l'incendie. Ndabahaye mwiriwe canke bwakeye bivanye naho umwe wese aherereye. Ni mu kiganiro B News aho tubabwira bimwe mu bigize umuziki ndundi aho twavuga nk'amakuru y'umuziki, indirimbo shasha ndetse n'ivyimirije. Reka duhere kuri iyi nkuru nziza y'umumenyesha makuru asanzwe gukorera iradio Buja FM aho yubakugwiwe ku munsi wa gatandatu nawe akaba tarundi ni DJ Israel Ntwari aho byari ibintu biryoshye cyane aho n'umuririmbyikazi Natasha Ngendabanka yari yagwitabiriye akaba yabahaye ingabire y'ibitungwa bibiri isuguru y'imene akaba yegeranije n'umushinga naye Israel ndetse yari yambitswe n'impuzu z'abagabo nayo ishashi akaba yegeranije n'umufasha wiwe nayo ikaba yari yambitswe impuzu z'abakenyezi. Reka tubabwire tuti urugo rwiza muraba makara ntimube urubeya. Tukiri ku muririmbyikazi Natasha nyene yasubiye kwizerwa kuba mwihiganwa High People zisanzwe zibera mu gihugu ca Uganda rikaba ribaye gatatu umuririmbyikazi Natasha ariko ahiganwa muri iryo higanwa akaba ari muri kategori bise East Africa Super Hit indirimbo Pakuchena akaba ariyo yagumiye kuja muri ico kibanza. Pakuchena, 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 Pakuchena. Bikazoba itariki 10 Kigarama. Ku munsi wa gatandatu nyene harabaye urumuri rw'amahoro aho rwari rwitabiriwe n'abaririmbyi batandukanye aho twavuga nka Visual Love ava muri Peace and Love na Satbi, Oleg, B-Face, Estanish ndetse n'umugwi ndangakaranga Troupe Amagaba. Kuri uwo munsi nyine wa gatandatu
abakunzi b'umuziki ndundi baributse umuhisi Sosokey yagandaguwe n'abagizi ba nabi. Ibirori byo kumwibuka bikaba byabereye mu kirabo 565 mu Bwiza. Sosokey never die, paro mimi nina fly. Come on, you can fuck my name, but you can stop my camp. Reka munkundire tuje ku ndirimbo shasha zasohotse, tuhereye kuri iyi ndirimbo y'umuririmbyi yitwa Africa Nova. Indirimbo yiwe ikaba yitwa Mwiriwe, tukayisanga kuri channel ya Africa Nova. Mwiriwe neza kiyago, mwiriwe neza somanike. Iyindi yitwa Aracakora ya Tumaini byinshi, ari kumwe n'umuririmbyi asanzwe aba mu gihugu ca Canada ariko akaba ari umunyarwanda yitwa Gentil Misigaro, tukayisanga kuri channel ya Tumaini byinshi. Iyindi yitwa Profile ya Don Bright bari kumwe na Social Mura, tukayisanga kuri channel ya Don Bright. Oya singishaka gupapara, ndagushaka babara. No kugushira kuri profile. Iyindi yitwa Mucunguzi ya Fabrice Nzeyimana ari kumwe na Maya asanzwe ari n'umufasha wiwe, tukayisanga kuri channel ya HM Africa. Yitwa Banja Yera y'umuririmbyi yitwa MB Data, tukayisanga kuri channel ya MB Data Boy. Iyindi yitwa Lover y'umuririmbyi yitwa Mr Giba bari kumwe na R4, tukayisanga kuri channel ya Mr Giba DSD. Iyindi yitwa Bado ya Riftron, tukayisanga kuri channel ya Riftron Burundi. Iyindi yitwa Hagarika Mabi y'abaririmvyikazi b'abarundi, tukayisanga kuri channel ya Help a Children International. Hagarika Mabi akore ku mukenyezi, Hagarika Mabi akore ku mukenyezi. Iyindi yitwa Later y'umuririmvyikazi yitwa Vania Ice, tukayisanga kuri channel ya Vania Ice. I want you later. I want you late. I want you to call me later. Iyindi ni umuririmbyi yitwa Banda, indirimbo ikaba yitwa Jaja, tukayisanga kuri channel ya Banda. Iyindi yitwa Give Me Hope ya GPB Many bari kumwe na The Black, tukayisanga kuri channel ya GPB Many. Iyindi yitwa Kora y'umuririmbyi B-Face, tukayisanga kuri channel ya B-Face Official. Yuka muje gukora bamuruko buriri umugabo apfarondera akazi kose kora kirazira kugasuzugura nukuri ndakakwambura. Iyindi yitwa Adu ya Jocelyn Hood, tukayisanga kuri channel ya Jocelyn Hood. I do love you, love you, I do love you, love you. Iyindi ni umuririmbyi yitwa Future Destin, indirimbo ikaba yitwa 28, bakaba bayirimbanye n'umuririmvyikazi Natasha, tukayisanga kuri channel ya Future Destin. Tinyi bikomeye mbega ubona tohunga ubona tubareka ngo batinde Natasha la nomba lo bambano. Iyindi yitwa Inkebuzo y'umuririmbyi yitwa Amazing Clark, tukayisanga kuri channel ya Amazing Clark. Urakunda umugenzi nk'umuvuzi ntumukunde nk'umucunzi, urakunda umugenzi nk'umusenzi ntumukunde nk'umutwenzi, urakunda umugenzi nk'umukunzi ntumukunde nk'umutunzi, urakunda umugenzi nk'umucuzi ntumukunde nk'umuguzi. Iyindi yitwa Umwana ya DJ Gizo, tukayisanga kuri channel ya DJ Gizo de la Mafia. Umwana Iyindi ni remix
remix ya yo ya Trayzo na Rap Boy bakaba bayifashanyije n'abaririmbyi babiri Double J hamwe na Kiriku Akili bari kumwe na DJ Feel Bright. Twayisanga kuri channel ya Trayzo Rap Boy. Wamukobwa ntiwisunira niguti bad boy nkanjunira marira no gufata nugusiga. Get ready, take position. No gufata Take position. No gufata Reka turangize kuri iyi nkuru yimirije aho ku munsi wa gatanu hariya muri Arena hazoba igiteramo cyitiriwe Buja Fashion Week. Murakoze mwebwe mwese mwanteze yompi mugiraho muba mubahwe. Yari Irakoze Ange Negrita. BTV Burundi presents B News.